Shalom, amahoro y'Imana abe hejuru ubuzima bwawe ndakuramukije kubugira kandi reka amahoro ya Kristo Yesu n'ubuntu n'imbabazi n'amahoro vyiwe bibe hejuru ubuzima bwawe. Nezerejwe n'Imana itugiriye ubuntu kugira ngo dushobore kubana iri joro. Ugire uje gufata umwanya wo kuruhuka no kuryama, ugiye kuva Mw'Isi y'ibifadika uje mu yindi si y'imhemu itaboneka canke se idafadika. Mbere yuko uza guhumiriza amaso yawe ngo usinzire uryame, canke se mbere yuko rino joro riza kwinjira hagati na hagati mw'ijoro, ndagomba tuanze dufate uyu mwanya wo kuganira aya majambo akanya gatoya, hanyuma dufate n'umwanya wo gusenga, kuko ijoro ni ikintu gikomeye kandi kidasanzwe kiberamwo ibitari bikeya. This week ndumva ngomba kuvuga ku bitari bikeya kw'ijoro. Hanyuma iki ni ikiganiro ubushobozi bw'ijambo canke se power of the world nkuko musanzwe mukimenyereye. Jewe mwumva mwirijwi nitwa Nitezuwera Justin. Kristo Yesu yagiriye ubuntu bwo gushobora gusangira kino kiganiro. Ndagomba dusome ijambo ry'Imana riri mu Abami ba mbere igice cyaho ca gatatu ku murongo waho wa 5. Mbere yuko dusoma iryo jambo ry'Imana, ndagomba mvuge gatoya ku vyerekeye n'ibikorwa biba mw'ijoro, things that happens tonight. Ibikorwa bikoregwa mw'ijoro, ibintu biba mw'ijoro. Hari indoto nyinshi zitandukanye ziza, zimwe zikaza ziriko ziravuga ibiriko biraba ku buzima bwawe, kubera ko pourcentage niniya cane 90% y'ibyo umuntu arota ni resultat z'ibiriko biraba mu buzima bwiwe, canke se n'ikimenyetso c'ibiba biriko birafata ikibanza mu buzima bwiwe. Hari indoto zimwe urota zikakwereka ibikorwa vyabaye, canke se ibiriko biraba, canke se nibizoba ku buzima bwawe muri kahise no muri kubu no muri kazoza mu buzima bwawe. Ariko hari izindi ndoto zigenda ziza zitandukanye ziva ku bintu uri kuracamo, izo zitaking a place, canke se ziba muri kubu, muri present, muri kubu. Ariko iri joro hariho abantu benshi cane ashobora kwamarota indoto z'uruvangatirane, ugasanga rose indoto imwe, zibiri, zitatu, zine, zitanu, zitandatu, indwi, 8, 9, 10, indoto zitagira igiharuro. Kimwe mwibanga komeye cane abantu batazi, nico ngomba kuvuga ko igituma abantu barota ibintu byinshi mu 10 canke se mu majana canke se mu bitandukanye biguma biticikana mu maso yabo canke se mu ma vision yabo, bakaguma barota ibitandukanye, babona ibitandukanye mu ndoto zabo. Ni iyi mpamvu kuba kunda kenshi turi muri generation ifise internet iteye imbere kandi igeze kure, irikirihuta ku rugero rukomeye cyane gose. Turi ku rugezo umuntu atagishobora gukora igikorwa kimwe atekanye, akora ibikorwa byinshi afite telefone. Ashobora kuba ariko arakora ibikorwa byinshi, ariko arakoresha telefone, akora ibintu byinshi akoresha telefone, agafungura afite telefone, agakora ibintu byinshi afite telefone, everything afite telefone. Ava muri social media zitandukanye, uvuye kuri Instagram simbiye kuri Snapchat, uvuye kuri Snapchat simbiye kuri TikTok, uvuye kuri TikTok simbiye muri Facebook, uvuye muri Facebook usimbiye muri YouTube, uvuye muri YouTube usimbiye muri WhatsApp, uvuye muri WhatsApp ugiye muri Facebook, uvuye muri Facebook ugiye kuri Twitter. Donc aho hose ugenda wakira notification mashasha, uravye video z'abatamba, uravye video z'abavuga, uravye video zibi, uravye video zibi, uravye video zibitandukanye, ku buryo ushobora kukubaza video uravye mu minota 40 cyangwa 30 iheze udashobora kuyibuka. Many of those things biravangira indoto n'ama visions y'abantu benshi cane gose, ku buryo abantu barota amayerekwa, bahora barota ibintu bakabibona, bahora barota ibintu bikaba ku buzima bwabo, bitangura kubavangira ku rugero rukomeye. Agiye kuryama, mbere yuko aryama mu gishingo cyo gufata umwanya wo gusenga, akabanza akavisita ayo ma platform yose, agacishamwe amaso ahantu hose, ibintu byinshi, amafoto, ibintu byinshi cyane, ku buryo mw'ijoro ashobora kurota indoto nyinshi z'uruvangatirane, ku buryo zishobora kumugora kwibuka n'ikintu
shoboye kubona mu ijoro. Ikintu ukwiye gukora mbere y'uko uja gusenga, fata umwanya gusenga, ufata umwanya kuba concentre, ufata umwanya wo kwiyegeranya kugira ngo ushobore kuronka umwanya wo gusinzira no kuruka neza, kugira ngo ijuru rironke ikibanza byo kuvugana nawe, ikibanza cyo kuvugana nawe n'akaryo ko kuvugana nawe. Ntugume ukora ibikorwa nk'ivyo gusa. So behind all of that, inyuma y'ivyo ngoma mvuge ku bushobozi bukontrola ijoro, the powers that controls nights. Ijoro ni ikintu kiberamwo ibikorwa byinshi bitandukanye. Hari impwemu mbi nyinshi cyane zizuka zivuye kuzimu masaa 9 z'ijoro, mu masaa 6 z'ijoro. Hari imyuka mibi myinshi cyane control ijoro. Hari ibikorwa byinshi cyane bifata ijoro. Hari ibitero byinshi cyane bitera mu ijoro. Abarozi bararonka mwaye. Nagira ndakubwira ikintu kimwe yuko ijoro iyo izuba, hari impwemu zimwe na zimwe zidafunctiona ku murango ku gihe c'izuba. Hari impwemu zimwe na zimwe zoroherwa cyane gose gufunctiona, cyangwa se gufata ikibanza, cyangwa se gukora, cyangwa se kuguruka, cyangwa se kugendagenda mu gihe izuba rimaze kuhava. Zino mpemu rero zirakunda gutera ubuzima bw'abantu benshi cyane gose, cyane cyane nk'impemu zikunda kuniga abantu mwitiro, spirits. Izi mpemu zikunda kuniga abantu mwitiro, izi mpemu zikunda gutera abantu zikabatera kubura impemu mu ijoro. Izi mpemu zikunda gutera abantu ziciye mu ndoto, umuntu akisanga impemu yiwe bayimuye bayikuye ngaha bayijanye mu mashamba, impemu yiwe bayimuye bayikuye ngaha bayijanye mu misozi, impemu iyo bayimuye bayikuye aharyamye bayijanye mu gihugu atazi, bayijanye mu mashamba atazi, bayijanye mu mva mu maserkeye atazi. Hari impemu nyinshi cyane zifunctiona mu ijoro, ziguruka mu bice byinshi cyane bitandukanye by'isi, ku buryo ushobora kuba uryamye ngaha impemu utazi, udafitanye isano nayo, atakintu na kimwe muhuriye ko, canke se mvuze atakintu kimwe muhuriye ko, mbashatse kuvuga atari yo muri karande ngo iri muri generational blood yawe, bloodline yawe, ngo iri mu maraso yo mu miryango ya kahise kawe, atamurozi yayirungitse, atamupfumu yayirungitse, iriko irayerera iflying. Izi mpemu zitinya izuba ku murango zisohoka mu ijoro, zirazunguruka ahantu henshi cyane gose. Hari ijambo rivuga ngo Satani azunguruka mu isi agendagenda nk'intambwe ishonje arondera abantu arotsa. There is a spirit. Hari mpemu zizunguruka nyinshi cyane mu ijoro. That's why ushobora kuvyuka mu gitondo ukumva waryamye mu ijoro nta mutima mubi ufise, nta munabi ufise, ariko ukavyuka mu gitondo wumva umutima wawe wabyimbye, nta muntu mwavuganye nabi. Hari impemu yakugendereye yifatanya nawe, iri kirazunguruka mu kirere, iri kiragendagenda mu kirere. Bukeye mu gitondo itangura kukubwira ibintu byinshi cyane bitandukanye, itangura kukongorera, itangura no gufata shape. Reka ndakubarira ikintu kimwe cibanga utaruzi. Waruzi yuko impemu zose, mvuze imizimu, amajini, ibitero n'abadaimoni, amaesprit atandukanye yo mu isi, impemu agira shapes, agira karaktere, agira forme runaka, agira karaktere runaka. Hari izigira karaktere z'ishavu, hari izigira karaktere zo kwiheba, hari izigira karaktere z'ubushakanyi, z'ubusambanyi, hari izigira karaktere runaka. That's why ushobora kuryama ijoro rimwe, wari uryamye mu ijoro ukabyuka mu gitondo winjiwemwe n'impemu mbi y'ugwanko, ukabyuka ufise ugwanko. Iyo mpemu mbi maze kwinjira muri wewe ntagishobora kumanifesta karaktere yayo iri hanze y'umubiri. So iyo yinjiye mu mubiri itifata karaktere, donc ititangura kumanifesta karaktere yayo. Iyo umuntu ubonye yatanguye gushinduka, haba hari impemu runaka iri kira manifesta karaktere runaka muri we, yinjiye muri we. Nico gituma iyo umuntu asengewe cyangwa se akabibona kare agavuga ni natewe, cyangwa se nawe akisengera, cyangwa se akaronka amasengesho ya Deliverance, hari ibintu byinshi n'amakaraktere acatangura kumuvako, aba yamaze gufatana nayo. So ntuzotangare ubyutse mu gitondo ukumva wuzuye ishavu, wuzuye ishavu ry'umurandura nzuzi kabisa, wuzuye ugwanko, wuzuye amahoro make, wuzuye amarira, winjiyemo n'impemu y'agahinda yari kiraguruka mu ijoro, ikirinjira mu mubiri wawe, iza uryamye mu ijoro. Swati ishobora kuba yagize manifestation mu ijoro, cyangwa se ntigire manifestation iri joro, ugasanga mu gitondo
bukeye ugaca utangura kuyimanifesta, igaca itangura kwimanifesta muri wowe. You can sleep mu gitondo cyangwa se ku murango ukumva ufise ubushakanyi budasanzwe, ukumva ufise agahinda kadasanzwe, ukumva ufise ukwihebura kudasanzwe, imwemu y'intege nke zidasanzwe, ukumva utanguye kugira ikintu kiguhungisha abantu gituma wumva kiko kirakubwira amajambo menshi atandukanye. Nimwemu iba yinjiye muri we igatangura kumanifesta karaktere zayo. May the Lord heal you. Imana ikubohore kandi Imana igutabare. And then ngandashaka kuvuga ku muntu wese arota mu ijoro ariko aratora amafaranga, atoye amafaranga cyangwa afise amafaranga. Maybe urashobora kuba warabirose cyangwa utarabirota, cyangwa se ukaba kumbure arono ukaba ushobora kuba warabirose, ariko naguma ndakubwire igihe cyose urose indoto ubona uriko uratora amafaranga, you are in trouble. Iyo ni mwemu y'ubukene idasanzwe yinjiye mu buzima bwawe. Ururya rusahura, urusahuzi rugusahura rwaje kukwiba mu buzima bwawe. You cannot dream utora amafaranga. Benshi cyane bavyukana agahinda, nariko ndabona mu ndoto mfise amafaranga menshi. Now where is money? Nagushobora kurota uri kurarya ibintu, eating things like meat, ibintu bimeze nk'inyama, ibintu bimeze nk'inyama zokeje, zitetse, inyama mbisi. You are in trouble. Abari bitero bikomeye cyane. So you got to understand yuko hariho isi cyangwa se ikirere gikontrolwa n'isi ndoto cyangwa se n'isi y'ijoro. The dream night, the dream world, isi y'indoto cyane cyane amajoro agira imwemu. Nariko ndavuga ku mwemu zitinya izuba, zitera zimanifesta cyangwa se zigendagendera mu buzima bw'abantu, ziguruka mu birere. Ushobora gutegwa n'imwemu mbi yo mu mazi, yo muri oseya runaka, oseya yo hagati mu kiyaga, yo hagati muri oseya kure mu birometero ibihumbi amajana udashobora no kwiyumvisha, ariko iyi mwemu ikabiri kiraguruka ugasanga wifatanye nayo. Ni hahandi umuntu azokwamagira characters atandukanye ariko ariyerekana mu mwemu z'amamaridonwi, mwemu z'abagore b'ijoro, ama infection menshi atandukanye, ibitero byinshi bitandukanye. Benshi barakunda kuvuga ngo yagize gute, bagakoresha amaterme menshi atandukanye afitanye isano na jalousie sexuelle, ariko nagoma ndakubarire yuko you cannot live like that. Uba winjiriwe misos iri joro ryawe. I want to pray with you this night. Dufate miri ubushobozi bwo mwijima, sengana nanje risengesho. Dufate miri ubushobozi bwo mwijima bwose bwo controller ijoro ryawe. Your nights will be free. Ijoro ryawe riraza kwidegembya. Ijoro ryawe birashoka ko ari mwemu zimaze imisi zikontrola amajoro yawe. Izi mwemu z'ijoro zikontrola amajoro, zirafavoriza mwemu z'abarozi, zirafavoriza mwemu z'igipfumu, zirafavoriza imizimu y'abapfuye, zirorohereza mu yandi majambo izi mwemu mbi kwinjira mu buzima bw'umuntu. You need to cover your life with the blood of Jesus. Urakeneye gutwikira ubuzima bwawe n'amaraso ya Kristo Yesu. This voice, reka buno butumwa bwiza bugere ku bantu iri joro rigere ku bantu. Usengane nanje rino sengesho. I want to pray with you this powerful prayer, rino sengesho ry'ubushobozi. Ufate miri inama mbi zose zikuzimo. Take over every flying devil, take over every flying spirit, take over. Ufate miri wugari kirere cyose cyo mwijima. Today iri joro imwemu mbi zose zahora zimanifesta amajoro yawe zibe manipulated mu izina rya Yesu Kristo, zihagarikwe rizongere kuguruka mu ijoro ryawe. Father, in the name of Jesus Christ, ndasengeye uyu muntu rino joro. I invite the blood of Jesus. Ndatumiye amaraso ya Kristo Yesu mu buzima bwiwe. Ndatumiye imbabazi za Kristo Yesu mu buzima bwiwe. Ndatumiye umuriro wa Kristo Yesu mu buzima bwiwe. Ndahagarika imwemu bizaba daimon, ubushobozi bwo mwijima. Reka ingabo z'abamarayika zidasanzwe zimanuke, zihagarare muri kino kibanza, zihagarika ubushobozi bwo mwijima, zihagarika ubushobozi bw'abapfumu, zihagarika ubushobozi bw'abarozi, zihagarika ubushobozi bw'abakonikoni, zihagarika ubushobozi bw'abapfumu, zihagarika inama mbi z'abarozi. Kintu cyose Satani yacuriye kumugwanya, yaba imyuka mibi kuzimo, imwemu mbi z'imizimu y'abapfuye, za
izamutera, imwembe z'imizimu bapfuye ifitanye isano no mu muryango wiwe. Uyu yabona mwene wabo, uyu yabona nyokuru, yabona sokuru, yabona se wiwe yapfuye kera atakiri mu mubiri. Uyu yabona abapfuye bafitanye isano batakiri mu mubiri, baza bakaganira bagasangira, buke akabyukana ibibazo, buke akabyukana uruhombo, buke akabyukana umutima mubi, akinjirirwa n'imyuka mibi y'abapfuye. Turayifata mbere mu izina rya Yesu Kristo. Uyu amaze imisi agaburirwa ibintu mu ijoro. In the name of Jesus, we take over, we break, we uproot, turarandurana imizi every this unclean spirit, izi mwemu mbi zose zihumanye. In the name of Jesus, turabomora, turashingura karimbi, turashingura karimbi, turashingura karimbi. Pray with me, sengana nanjye rino sengesho. Ubushobozi bw'Imana, inkomezi z'Imana, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndamwatuye kuburinzi, ndamwatuye k'igitinyiro. Abadayimoni bariko bamutandukanya n'abantu biwe b'umugisha, abadayimoni bariko bamutandukanya n'inshuti ziwe z'umugisha. Repaulo zataka, even this person who does not dream, uyu muntu atigera arota, abona indoto. Satani yamwibye indoto, ariko akaza aciye muri izi myuka, muri izi mwemu mbi ziguruka mu ijoro zikamutera, akibaza ngo nta cyabaye ijoro ryiwe n'amahoro. No, Mana turafata mpiri izo mwemu mbi z'abadayimoni. Iri joro turatuye protection, iri joro turatuye uburinzi, iri joro turatuye igitinyiro, iri joro turatuye ubushobozi, iri joro turatuye inkomezi. May the fire of the Holy Spirit take place, may the glory of the Holy Spirit take place, may the anointing of the Holy Spirit take place. In the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Fire, fire, umuriro w'Imana ukuzunguruke, abamarika b'Imana bakuzunguruke, ubushobozi bw'Imana bukuzunguruke, inkomezi z'Imana zikuzunguruke, ububasha bw'Imana bukuzunguruke. May you be covered by the blood of Jesus, may you be covered by the blood of Yeshua, may you be covered by the blood of the Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Ubushobozi n'uburinzi bw'Imana, inkomezi z'Imana, igitinyiro ciba, ubushobozi bw'Imana bukurinde kandi bukuzigame. Ikintu cyose cy'umwa Satani cyariko kiratera ubuzima bwawe gitsindwe mu izina rya Yesu, 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 gitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. You are under the blood of Jesus, uranyegezwa mu maraso ya Yesu. Bwiza bw'Imana buraguhisha. Uyu munsi ndakudeconnecta muri ubwo bushobozi bw'umwijima, ndakudeconnecta muri ico gikorwa cy'abadayimoni. You are free in the name of Jesus, 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 you are free in the name of Jesus. Ndakudivorsa nimwe mbi za malidonwi zakurongoye, ndakudeconnecta nazo. Ntagura umugore wazo, ntagura umugabo wazo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndakudivorsa nimwe mbi zo mu mazi zafashe ubuzima bwawe, imwe mbi z'abarozi basokuruza baza mu mizimu bakagutera, ndagutandukanya nabo mu izina rya Yesu Kristo. Imizima bapfuye yinjira mu buzima bwawe, in the name of Jesus. Irakurekura. As you are listening to this prayer, may the fire of the Holy Spirit come right in the place you are. Ubushobozi n'umuriro bumanuke mu kibanza urimo, as I'm praying for you in the name of Jesus Christ. Amen. Shalom to you. God bless you. Yes, agumugisha rungikire buno butumwa bwiza abantu benshi kugira ngo bakire ubutabazi no kubohoka no bufasha bw'Imana in the name of Jesus. Shalom to you.